Ok bakunzi ba Bujumbura TV reka tusubire kubaha ikaze mwese mukuri ibiganiro byacu turazi ko muri benshi cyane ku isi uno munsi itariki 22 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2019 niho twaramutse turonka amafoto twabonye amafoto atandukanye kuma WhatsApp kuma Facebook ariho inkuru za yuko hari zindutse hagwa imvura nyinshi cyane mu gisagara cya Bujumbura amaja ngaha juste muri mirango munterekwa munteregwa kuwinterekwa okay nice abantu bariko barankosora kuwinterekwa aha rero benshi bariko baribaza ati ibintu byaje bivahe source niyi ururuzi juste gwa ruruzi rutonya gwa umugezi muto yariko urabona ko wagutse cyane abantu batwawe hariho bimwe mu bintu byononekaye ariko gushika kuri no mwanya turashimira yuko abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bariko babyifatamo neza cyane kuko bariko bagerageza gusibura amabarabara gukora neza kandi kugira abantu babandanye babaho mu buzima busanzwe ini Bujumbura TV rero tuza kwereka neza uko ibintu bimeze uko abantu bamerewe kuri no mwanya aha rero muri kano kagezi niho source niho amazi ya Java urahabona kuko kahera hari ruguru kaza kamanuka niho amazi ya Java aramanuka ahitana ivyo uriko urabona byose ngaha reka rero tubazanira izindi exclusive ino nkuru twince indani turabe ukene byari byifashe n'ingene ku abantu bamerewe kuri no mwanya nkuko twabibemereye yuko tuzakuguma tubereka bimwe mu vyabaye ngaha ahani kuinterekwa byabereye no kuinterekwa kuko makuru amafoto amavideo yazindutse aja ku mbuga nuko habaye ingorane zidasanzwe aho abantu bapfuye ibintu byatwawe inzu zakorotse kandi ibindi byinshi ariko rero twashimye gukorera ku rusaku twashimye yuko tuhishikira turabe twaberetse source aho byaje biva twahabonye ariko rero urabona ko ngaha nagize amahirwe yo gushika kuri bamwe mu bagize izino ngorane mu bahuye n'izi ngorane z'amazi kubatera mu nzu reka ndabavugishe gato boss ni sawa turamuzegura ni sawa okay okay boss ni sawa kwanza pole sana bana hagiye babita bana Manirakiza Egide pole sana ivyabaye mwe musanze mu banga dusanzwe bangaha nyane ubana nande ngaje tuhaba turi umuryango munini umupapa n'umwana n'umukenyezi wiwe n'abandi bajene bashika nka batatu canke bane yego ibi bintu amazi yaje gute byatangiye gute imvura yatangiye sangapi yabingiranye gute hoho ibi byose gushika aya masaha turi saa 8 saa 7 y'umutaga muracari muri ibi umva ni atari byatangiye gute maja mu mati
no fete isaha vyatanguriye ko neza na neza vyo tugora kuvuga ngo yari sahiye kuko twese twari dusinziriye ari mu ijoro hagati. Twagiye kumenya ko hari kiriho kiraba ari uko ababanyi bo hafi batanguye kumenya ko imvura iguye kare, bamenye ko imvura iguye hakiri kare, bo bikanguye bakabona ko amazi ahatera mu mazu, hama baraza bagerageje baradodora, barahamagara, barakoresha sonete yari ku muryango hari imbere kuri portaye. Naho bitoroshe kubera ko hari mu ijoro kugira ngo tunyareho kumenya ivyo ari byo biriko bituma baduhamagara. Twatinze tuvyutse dusanga korti yamaze guhenuka. Korti imaze guhenuka dusanga amazi rero yamaze kwinjira indani, amwe ari mu nzu, ayandi ariko aradengera hagati ku mbuga. Rero tumaze kuba twikanguye ayo masanya no mu ijoro nko masaha aba saa 9 saa 10 ntawasubiye kuryama, kuva ico gihe twaciye tuguma twicaye abandi bahagaze, umva duteterewe, abanyi bamwe babuze naho bahagarara, twakoranye turi benshi. Hama gushikaho bukereye mu gatondo, bumaze guca mu gatondo rero nta kindi gikorwa twari dufite cyo gukora, kwari kurondera ingene duca inzira aho umuntu ashobora gusohokana canke ashobora kwakirira abaje kuraba ivyago yahuye navyo. Kuva iyo saha mu gitondo gushikana n'ubu ntiturafa duhejeje ivyo tukirimo, murana kavye mu dusanzemo, bisigura ko no kubiheza murana ko atari vyoroshe, bidava bikunda ko bihera, ariko ko dukora uyu munsi nejo ngana hiye ejo tugakomeza tukabandanya. Tuvuze ko ari amazu yaguye, hariho abantu bitavye Imana, kuri wewe n'umuryango wawe nta ngorane na zimwe mwagize kireka turetse nibi vyo kwinjirirwa amazi mu nzu? Kuba twari kumwe ngaha muri rupangu nyene duhagazemwo, mu vy'ukuri dushima Imana nta muntu n'umwe yagize ikibazo. Mugabo ikigaragara nuko ababanyi bacu hariho nabo kugeza n'isaha taramenya ngo barengaha canke vyagenze gute vyabo. Ikiriho kandi kigaragara nuko nk'abo bamwe mu babanyi aho bari bamwe n'amaparasera yabo aho inzu zari ziri, nta n'ikimenyetso kigaragaza ko bahari inzu yari hari kikaboneka. Pole sana kabisa, ndumva ko ntivyoroshe, muravyumva ko bitoroshe kuko abantu bari mu ngorane zidasanzwe. Niyo mpamvu je ngunda kubwira abantu mukurikirana Bujahiti yuko kenshi muze tuze turashimira Imana, ubonye yuko uvyutse uryamye neza ukaramuka neza no gushimira Imana kabisa. Ubu madami n'abana barihe? Baraho bari ngaho mu nzu, urumva kubera ukuntu bamaze umwanya muremure w'ijoro ryose bataronse umwanya wo kuruhuka. Akanya aho bari aho bicaye aho mu nzu basa n'abateterewe nyene, urumva itiro ubwoba n'itiro, ntibagira intege mu majambo. Musanze Jide, wowe wikanguye mu nzu neza na neza hari nka sangapi aho wikanguye yuko amazi ariko arabinjiranamo? Twebwe twikanguye ari saa 10 niho twamenye ko amazi yinjiye mu nzu, naho nari uko ababanyi barinze kuza bagahamagara ko twebwe gacu ntabwo twari twamenye n'ingene clôture yaguye, nta twakanyarse kuvyumva gose. Clôture yawe ni yahe? Clôture ni nyene iri haruguru, ubona ko donc yafatanya nyene, ubona ngaha ayebe n'ijya nzu iyo ngaho oye, umva urabona ko urubambazi rwavuyemo. Icadutangaje nuko n'imodoka yari ihagaze mu rupangu n'ahantu hadatemba, yavuye hiriyunguruza yimukira ku ruhande rwa hariya aye, ntiyagiramo n'amapine tuvuge ngo yoba yagiriye ku mapine, ingene yagiriye hejuru yo ku mazi kava mu kibanza yarimo igashika ku kirere nka kiriya aye, urumva n'ikimenyetso cy'uko amazi ari menshi cyane. Okay, Jide, mu gusozera musanze usabiki abarikora ba Bujahiti kuno mwanya, usabiki wewe nkawe nka Jide uko ahantu ni kure, twarusha natwira tuhashike, ariko abantu bifuza yuko bagira ico babafasha babagarukiye ko byogenda gute? Je numva ico gusaba nk'umurundi, ndi mu Burundi, numva umengo abarundi twese dukwiye gufatana mu nda. Hariho benshi uno munsi bo muri kano karere batagira aho bakika umusaya. Rero nwibaza ko ico baciza cambere nuko bumanza kuronsa uburaro abatagira aho bakika umusaya no munsi. Mbere na benshi babuze batakaje ivyabo nk'impuzu, utwo bari batekanije ko gufungura, baronsa bagarukira ko bakabashikako, ziba vyiza kurusha. Hama ikindi naco dukwiye kumenya ko aya mazi ariko aradutera ari twebwe bo kuyagwanya no gukinga ingaruka mbi zivuye kuri yo, ko dukwiye rero kumenya ingene dukingira canke dutegura aho tubaye kugira ngo bikunde tugabanye izi ngaruka mbi ziturutse ku mazi y'imvura y'umurengeri ikagwa muri bino bihe tugezemo. Okay, urakoze cyane Jide, ndagushimi. Murakoze namwe. Ibikorwa vyiza kandi pole kabisa kubyababaye ko Imana irababona. Murakoze cyane.
yari Isaac Classic kuri MC, ariko kandi ndababwira yuko tubandanya tuvugana nawe mu banyagihugu kumbere bagize ingorane ngaha, ariko kandi dusaba ababishoboye bagashobora gushika ino mu kwinterekwa zone Gihosha, voilà. Murashobora rero kuhishikira kugira mugira ico mufashije bene wacu, murabona ko bagize ingorane, ariko vyose nkuko twabivuze tubikesha Imana. Kandi rero na cyane cyane yuko nkuko mutamanga yatubwiye ati ifoke twese muzo tubaka, ifoke tukingira amazu yacu, tukingira aho tubayeho kugira ingaruka nkizi z'amazi menshi. Urabona cyane ko turi mu bihe by'imvura ntazaragira ingorane kuri twebwe. Turamara igihero cyacu ni Isaac Classic ni Buja Hits.